mu gihe hasubiye kwibonekeza imirongo ku bituro vy'igitoro mu gisagara ca Bujumbura bitandukanye twagendeye ibituro bimwe bimwe biri muri komine Ntahangwa Aheshi twasanze hariko hatangwa amazutu gusa ku gituro Libajas Oil yo mu Kigobe kwibarabara ryitiriwe umwami Mwezi Gisabo twasanze atangorane bafise kuko yaba amazutu canke essence vyariko biratangwa ukuri kwamye ndetse bakaba bari banatumye ko ibindi ku bituro nka Sodika Kobire Kigobe nta na kimwe cari kiharangwa ku gituro ya Kem Oil Company ahazwi kuri station Kigobe naho nyene hariko haratangwa amazutu gusa nayo essence bakaba bari bayiteze ku munsi wa mbere ko bo basanzwe bayirangurira mu gihugu kibanyi ca Tanzania ku bituro nka Top 1 hamwe na Interpetrol iri kwibarabara ryitiriwe Lieutenant General Adolphe Shimirimana iruhande y'ishengero Bomberger naho nyene harangwa amazutu ariko hose essence bari bayiteze mu Kamenge kuri station Nyabagere hoho n'amazutu yari yaheze ariko bakaba bari bayiteze mwomenya ko ubukene bw'igitoro bwibonekeza buhagaze hanini kwibura ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence